amakuru yawe. nta meza w'ubwemu Witwa nde? dusenga imana yandika Mm, ari nashafiriye ngaho ni Bujumbura mm, mu buterere muri Fayede mm, ndakeka engineer Fayede ndasafiriye itariki imwe y'ukwezi kwa mbere rero ndakora maze gukora aho nagiye gukora bwa mbere ndaheza no ha kabiri ndaheza ngiye ha gatatu ariho rero isabune bita farashina n'amakororobye nivyo bacanganya ndiko ndakoresha aho hantu hama rero nkaja numva mu gatondo niba ndiko ndaka umuriro ndanduruka nca ndavomisa amaraso ngeze kuri ofisi ndabibabwira nta na kimwe bigeze banyishura baca bambwira ngo nimbandanye kuja muri madarasi ndagenda muri madarasi ariko rero biranduruka biranka vyanse ndababwira ati rero je nimunjane kwa muganga ca bambwira ngo ninzane amahera ndababwira je nta mahera mfise nuko rero ngo nukubandanya kuja ku kazi ndabwira nta kazi nshoboye gukora ca ndaduka ndaryama rero ndyamye ndwibasira hera ata n'umwe aje kumbaza n'ukuntu merewe ata n'ikintu na kimwe ata n'iconge atagira kimwe bikunda kunshira ku muntu hanyuma ejo niho nagiye mbona umushefu w'ikigo aje aca arahamagara ngo umuntu bitandita ngo ari hehe hanyuma ndamanuka ndandara bukebuke ngenda ndi koko ndamanuka aca avuga ngo bakujane kwa muganga ca njane ejo canke ejo rero niko muca basanga imwe muzamperanye baca banshira muri bomboni ashitse mu baranduka rero mu joro hagati turataha dutashe baca barantekera n'imiti myinshi ariko kugera ubu sindiko ndayifata kubera ntaco mfata ntaco nshira ku munwa ariko bo bambwiye bampaye rimwe baraba ari jonja hanyuma mucemwo imiti nta kindi nshoboye kurya ndabwira nta miti nonwa kandi ata kintu nafungura numva ubwenge butera bugenda ahubwo tuba mu ntama mu Burundi nta n'ijambo na rimwe banyishuye nuko bimeze narabwiye abajenti banje umu ajenti wanje hanyuma nta na kimwe yigeze anyishura yambwira ngo bariko baramukurikirana ngo pasiporo yanje ngo yayihaye ngo itapita ngo yayirumbitse ngwino rero kugira n'ubu ngo uwo bita Muhamedi ngo niwe yayirumbitse ino nta kugira n'ubu nta kintu ca ndababajije none bimeze gute ko numva nimerewe nabi naca babwira ngo bariko barabikurikirana ariko nta kintu na kimwe kugera iyi saha ndabona bakurikirana none n'ukuri nasaba ubutabazi n'ukuri jewe ndabiko bava mu iki gihugu ca Saudi ndabiko noshika mu Burundi nkikomeye n'ukuri byamba bigenda abandi bagapfuka nyene baguma batubwira ngo bariko barabikurikirana Mugisha n'ukuri ntabara nk'umuvyeyi nkuko bamufasha abandi uko bimeze usibye none hano uri nta handi wituye nko kubibwira ambasade canke kubibwira irya ofisi yo mu Burundi yakurungitse ngaho? jewe ofisi yandungitse kuva nkitangura kuremba hose narabibabwiye n'ubwa mbere hose narabibabwiye nkitangura kudomisira amaraso ati vyemerewe nabi ncambwira ngo bariko barabikurikirana ngo bariko barabikurikirana nta rindi jambo barandemvya iryo ngo bariko barabikurikirana hanyuma ariko mu ambasade wina nawe naramwandikiye ndamwandikiye ijambo yansubije ijambo rivuga ngo barakujanye kwa muganga ntayaye nta kindi yasubiriye kunyandikira namweretse ko numerewe kunyandikira ambwira ngo none ngo ndamurungikire n'ifoto yo ku numero wacu ambwira ngo ivyo nivyo ngo nabirirwa barabirambura ngo biraba ngo abaganga ngo siyo ngo biraba nta rindi jambo yigeze anyishura vyagenze uko nyene rero kugera ubu rero nta kintu na kimwe ndabona nta nyishu n'imwe ndabona Mugisha n'ukuri ndamerewe nabi Birababaje birababaje kwitura umuntu kugira ngo utabare hanyuma agaca akubwira amajambo nk'aya. Mu Burundi ntaco bamufashije, hanyuma muri Saudiya naho murumva ko n'abamufashije ubwo yaje kwa muganga bamubwiye ko biraba abaganga, ariko mugabo abaganga kenshi bashikirwa n'umuntu ari abantu bamurungitseyo
urumva iyo uri ahantu udashobora kuvugwa kandi abo kujanayo aribo babwirizwa kubanza kuraba ivyo urwaye bagaca bavuga ngo ntibaraba ngo ivyo vy'abaganga, iyo nyifato si nziza. Aha twese turafise challenges duhura nazo, hari n'igihe usanga umuntu yarushe canke ari uriko baramugora cane ugasanga kumbure ntavuze neza cane ku buryo vyonezereza abantu, mugabo ni kumenya kwakira abantu bagwaye, abantu bashonje, abantu bakubiswe, uwo muntu ntumwakira nk'uko wokwakira abandi bantu bose. Uragerageza ukihangana nubwo yoba aje nabi, nawe nubwo we karakugora kuko ubusanzwe ndazi ko abantu baragorana kandi bivanye n'ibibazo muba mufise, ndazi hari igihe mugora naje murangora, mugabo jeho rero nta kibazo je ndavyihanganira. Umwanya gusa jumbana mutoya ubonye ntevye hari abantu nk'ubu ndiko ndaraba nkasanga bagiye banyandikira nka kabiri gatatu, kabiri abonye ntamwishuye agaca biheba. Harya rero nukuri ntuzungirire inzigo, urumva wewe niko wabonye utabikeneye, kuko harya nariko ndafasha nk'ubu ndiko ndaganira nawe ariko utaramamagara ngaha kandi yamye mpamagara n'ejo, urumva wa mwanya ndose akanya gatoya nawe abahuze nkagaruka kuganira nawe nkabona ko arampamagara nk'ubu aca avuga ngo sinakira abantu. ndabandikira amawodiyo kuva mu gitondo nta n'umwe yigeze anyitaba, ariko wenda guhamagaye ubunyene uciye wihuta kumfasha n'ukuri Imana iguhezagire cane. Jewe umuntu ampamagaye aba afise icensi yuko ndamwakira gusumba utampamagaye. Barabona rero yuko kwa muganga ntibaza kukwambika iki kintu ku munwa utagwaye, ntibaza kugusha muri bomboni batabona kumeze nabi. Iki Nijaniye n'abarundi banjanye uwo musudani nyene niwe yanyijaniye no kwa muganga, ko bari bambwiye ngo ntaco ngwaye ngo ningende muri madarasa, babona umubiri wose warampeze ko nsigaye, nabo turi kumwe bose barabizi, nta n'umwe utabona ati ukuntu waje umeze waramaze kononekara. urumva we Nanyijaniye kwa muganga mu mezi ane yonyene gusa, yonyene niyo wari umaze. yego niyo mazeyo ntarakwira neza. None amugore ko nakugorora ubwenge, ariko mugore kanibaze mu by'ukuri umwarabu ni gute ashobora gutuma ko umuntu atazogaburira, atazokwita ngo avuze, nizihe ngorane zidasanzwe ahuriye nazo muri irya nzu? Niyo sabone gusa canke hari ibindi bahuye navyo? Baratwigisha ngo kwihangana, jewe baje nabanje guhura navyo, bateka barateka inyuma ibyo bita isambusa, mu dusambusa tubiri nkararira utwo nyene n'icayi, mu gatondo bagaca bashira ahantu agakate, akaba ariko njya nko mu masaha 3 nkaca nirirwa ko nyene, ariko byose nari navyihanganiye gushika ngera ngaha nyene nsigaye mfise nk'ikiro kimwe. Rero ingorane zaciye ziba rero zica izo ngorane, naciye ntabura kuguma ndibwa mu gatuntu vyandurukira mu vyose, rero niyo ngorane nahuye nayo. Yego Imana ikube hafi disi, kandi nizere yuko uzotabagwa kandi ugataha mu muryango wawe. Ofisi zo mu Burundi zirabasafirisha zikabageza muri Saudiya, mwagerayo aho kugira ngo zibakurikirane zigaca zizingira inoti ku mufuko w'inyuma. Rero jewe ikintu muzi ndabwira abantu, mwebwe muja mu makontra muze muregera ajya amezi 3 mutayamara, kuko urumva umaze amezi 3 batakwitaho kubera iki ubacira ayo mafaranga. Ubonye vyase gose ja kuri ofisi hakiri kare canke toroka wigiyire, kuko aho uko wakwishura ufu nabi rubi nkuko ubona wova aho hantu muri ico kizu kivemo wigiyire, ja mwibarabara ubwira igipolisi ati jewe ntibangaburira bamfashe nabi, igipolisi kibabwira ati nimumugaburire canke nimumujane kuri maktab. Ntabindi nikuza mutoroka mugenda ku gipolisi mu gihe mubonye imeze nabi. Hari abantu bambwiye kwanza nejo n'umukobwa arambwiye ngo urumva ngo je bambwiye ngo bacahamagara igipolisi ngo kimfunge ngo mvuze cyane, ngo ntinya kuvuga. Igipolisi cha Saudiya n'ubuhungiro, ugize Imana bakagutora baba bagufashije, n'ubuhungiro ntashobora kugira.
Mm. nta kintu kimwe bavuga ari nk'ubu nabandikiye amawodi arenga n'atanu nta jambo na rimwe barigera banyishyura kumva kare nabwiye ati byemerewe nabi none bimeze gute nta n'ijambo na rimwe barigera banyishyura kandi basomye Ni ukuri ni ukuri iyi myifato si nziza. Amavisi aza arikebuka amenye yuko mwimura abantu. Jewe nabonye ufite pasiporo wakoze kugira pasiporo nongere nsabe kandi abantu mukurikira ibiganiro please zamurabika pasiporo zizobafasha igihe mudashobora kuvyura igihe mudashobora gutahura neza. Hajya bavuze ko witwa nde? dusenga imana Anita, twizere yuko ibintu byawe bigiye kuva mu nzira kandi vuba, nizere ko ushobora gutaha. abandi bahembagera uzaba mukoze kuko ni ukuri ndamerewe nabi cyane cyane Reka tuvyereke abantu bavuga ko batabibonye, hanyuma tuze turabe ko batagufasha uko biri kose. Mu by'ukuri natwe ntitwicara kuko uragwaye biragaragara. Nizere ko nimba za ofisi zo mu Burundi zitagomba yuko uzohava uhasiga ubuzima kumwe abandi bamaze iminsi bapfa kandi batabaje, nizere ko bagiye kuhaguruka kugira ngo utabagwe nawe utahe. Nta mpamvu yo kuguma muri Saudiya kandi urwaye. Mm. Murakoze rero. koze imana urahitagira Yego. Nshuti zanje, umuntu wese afise icyo akora canke icyo yoza arakora kugira ngo bano bantu batabagwe azoza aragikora. Ndashimira abantu bamaze kugikora. Hari abantu bamaze kumfasha kugira ngo ubutumwa bugere kure, ugasanga abandi bagiye barandikira abategetsi batandukanye. Ubonye ikiganiro nk'iki nawe udukurikira gitore, hariko nimero za ambasade, bandikira ubabwire ibi bintu, bandikira uwo muntu mbona ko agwaye, andikira ofisi yo mu Burundi iti uyu muntu mubona ukuntu bimeze, andikira muri minisiteri y'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu uti uyu muntu none mwe mwaramwibagiye. Uko muzobivuga muri benshi niko bizogira agaciro karenze uko mwe muvyibaza. Ubutumwa ushobora kubutanga wumva umenga ni butoya, ariko umenye yuko buzogira uburemere muri kazoza. Murakoze. Nifuza ko uyu muntu n'ukuri Imana yamugirira neza akitahira mu bana biwe.